Turabaramukije abakunzi b'ikiganiro ingo n'imiryango. Uno munsi kandi muri kumwe na Niyokindi Generose, nkaba nifuje ko tubandanya ikiganiro twatanguye ubuheze. Twari twatse ku ngingo zitandukanye zitwereka ingene urugo rugomba kuba rwiza, ingene Imana yaruremye, ingene Imana ariwe yarutanguje ifise umugambi mwiza, ariko abantu ntibakomeje kumvira Imana, ntibakomeje kugendera ku vyo Imana igomba. Ivyo vyatumye ingo zongera zugura umuryango wa Satani, noneho amatati arugururirwa. Muramaze kubona namwe ahabazengurutse canke aho mubaye, murabona ukuntu Satani yamaze kwinjira mu ngo. Ingo yaramaze kuzigira yamaze kuba umurongozi wazo. Usanga umugore atumvikana n'umugabo, ugasanga umugore ntiyumvikana naye nabukwe, ugasanga umugabo ntiyumvikana n'abana, mbese ugasanga ni induru, nta mahoro, nta munezero, nta mutekano. Ariko kuko twavyiganye ubuheruka, nta zindi mvo nimwe zibamwo zituma haba izo ngorane, nuko abantu batasibe kuri rwa rufatiro twiganye ubuherutse. Twarasomye mu ijambo ry'Imana ngaha, iyo usomye mu ijambo ry'Imana ngaha muri Zaburi, usomye muri Zaburi 127 urumva icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Kuko kubera ko Imana rero yatanguje ubukwe, reka noneho n'ababugira babe abantu bumvira Imana. Haravuze ngo uhoraho iyo atari we yubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa, Imana ihabwa icubahiro. Nuvuga ngo uhoraho iyo atari we yubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Nuvuga ngo kuko uhoraho yatanguje urugo, ni ngombwa n'abantu bagende bumvira amategeko yiwe kugira ngo n'ugo rugo rwubakwe neza. Uno munsi rero nkaba nifuje ko turi buganirire hamwe impamvu canke se imvu ariko nziza, imvo zitari nziza zituma abantu bubaka urugo bubakana. Kubera iki abantu bafise izo mvo kwita ngo ni imvombi canke se les mauvaises raisons pour se marier, ni imvombi zituma abantu bagira ingo zabo. Iyo usome mu itanguriro 6 umurongo wa mbere hatubwira ngo maze abantu batangura kugwira ku isi, bavyara abakobwa. Abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu, babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Imana idufashe cyane. Mwumvise intandaro y'ingorane yo kugira ingo zitameze neza, nuko abantu ngo bamaze kugwira, noneho ntibabakigendera kuri amateko y'Imana, ntibaguma bagendera kumwe Adamu na Eva bari barabwiwe n'Imana. Bituma abantu batangura kuvyara, ngo maze abantu bavuga ati nta mpamvu kuri turabaza Imana, je nzotora uwo nishimiye, uwo mutima wanje uzokunda, uwo nzoshaka sero y'ivyo nifuza jewe nyene, nzorongora uwo nifuje. Ivyo niwo muryango wa mbere watanguye kugurira Satani mu ngo zacu. Nukuvuga ngo nukubaka ingo zidafite fondation ku Mana, utagishije Imana inama, ahubwo ukiyumvira ivyo wawe bizanye n'ubwenge bwawe. Kandi tumaze kumva neza yuko ngo nta kintu cyononekana nk'umutima w'umuntu. Ngo umutima w'umuntu muri Yeremiya havuga ngo umutima w'umuntu urihenda gusumba ibindi bintu byose. Ukurikije rero kuvyumva no kubibona ushobora gusanga wihenze. Cyo gituma rero ngaha docteur en psychologie yitwa Juliana Melgosa yaragerageje kwerekana mu gitabo ciwe yise Itinéraire du couple, yaragerageje kwerekana imvombi zituma abantu bubaka zikabazanira ingorane. Reka tunabivuge nuko ijambo n'abarundi baciye umugani ngo ija kurisha ihera ku nama. Nuvuga ngo iyo urugo gubatswe nabi ntiwitege ivyamwa vyiza. Ntabwo wotera imbuto mbi canke imbuto iboze ngo wizere ngo uzokwimbura neza. Ivyo ni ibintu bidashoboka. Ni ngombwa rero tumenye neza yuko tugomba kugira ingo nziza, ariko izo ngo nziza zikazovana na fondation aho twubatse. Umushinge wazo uri hehe? Uri ku Mana, uri mu vyacu. Tugomba rero turabire hamwe izo mvo mbi zituma abantu bagira ubukwe, les mauvaises raisons pour se marier. Imvo ya mbere ituma abantu bubakana nukubaka kugira ngo urondere ubuhungiro, ico bita se marier comme échappatoire. Ningo abantu bubaka mugo barondera ubuhungiro bw'iki. Nuvuga ngo hari abantu benshi mu miryango yabo, abasore n'inkumi, ubusanga barananiranye, ugasanga baramaze kuba inyererezi, abandi ni inzoga, abandi na marigara, abandi ugasanga bafise ubukene, abandi ugasanga bafise imyaka. Ivyo rero bigatuma avuga ati non, il faut ko ngira mariage. Iwacu barakenye, ndi umukobwa, sindonka isabuni,
sindonka amavuta sindonka ivyo nifuza agahitamo kugira gute umuhungu yagira ngo aramubajije agacemera kugenda atari ko agengo aramukunze ahubwo avuga ati icyo nkura ahantu muri ubu bukene naje nifuza kurya ikisinda kironke nifuza kwambara kusinda bironke no bigenza gute avuga ati reka nubake abandi bagahunga imyaka hari abantu benshi usanga avuga ati no jo imyaka baye myinshi banakatwara kuranye nakagize mariage hari no kugira ngo nakangwa vyaye kabiri ngo nakangwa vyaye kangahe mbere ugasanga harimo n'abavyeyi bamwe gito bayifasha mwabana ugasanga akora kugira ngo nakangwa ntimwakuranye ngo banaka ngo nabandi uko tusanga umwana abaye traumatize akavuga ati no imyaka yanje irarenze ukamengo hari kiringo yashiriweho kubaka abakiri bato bagomba kumenya neza yuko umuntu yubaka hageze igihe Imana yagupangiye gishitse niho wubaka reha guforcinga reha gushaka kubaka ngo kurasiganwa nabandi no umuntu wese afite igihe cy'Imana yamupangiye ijambo ry'Imana yavuga ngo ikintu cyose gifite igihe cyacu reha gusiganwa na naka ngo yagize mariage reha gusiganwa na naka kubera ivyo Imana yamupangiye ntavyuzi nawe ivyo yagupangiye ntavyuzi we nezerwa n'ubuzima urimo rindira igisubizo cy'Imana igihe Imana izobona ko hageze izogira gute izokwishura Imana rero ntikangwa n'imyaka Imana ntikangwa n'amashure Imana ntikangwa nako bandi bagize mariage canke bavye gatatu nibo bovyara kane ushobora kugira mariage ukubaka inyuma yabo kandi ukazogira mariage nziza kuko wumviye Imana warindiye igihe cawe kigeze reka rero gusiganwa kandi ntukagira igihe Satana kubesha ngo wihebure ngo ufite imyaka myinshi imyaka bakubwiye yuko badasabwa kurenza niyi ahubwo ibitabo n'Imana ivuga imyaka yo gutangura umuntu ashobora kubakirako ibikwiye mu gitabo cyo mu docteur bita Pamplona Roger yavuze ko imyaka myiza yo kubaka ari kuva ku myaka 25 ku muhungu ni haba ari mature ni haba akwije ivyangombwa mu bwenge nawe umukobwa ni kuva ku myaka 19 kuduga leta yacu yavuze ko ari 20 kandi nivyo kuva kuri 19 kuduga ko ari kuva ku 20 Imana yashizeho itanguriro ryo kubaka n'abashakashatsi bakurikirana ivy'ubwenge kugira ngo ubwenge buba bukwiriye umuntu ashaka kubaka urugo akihanganira ibibazo byo mu rugo ko umuntu agomba ko afite 25 ariko ntabwo Imana yavuze iherezo kubw'ivyo rero reha gusiganwa n'abandi ngo je mfite 30 gusa ndubaka no igihe bizoshikira ugomba ufite 40 ugomba ufite 40 ingahe Imana igihe yapanze nico ciza ivyawe reka kuvyirukankana yakwihuta n'abavyeyi kandi nibaca ubwenge bari kuza barahata abana ukamenga umwana wamurushe kuvume ngo umwana yokuviraho ngo banaka bararongowe ngo barakuranye ngo haje amashuri rimwe no umuntu wese afite umunsi wiwe afite chance yiwe nico gituma ni inkono ntizihira rimwe irenga n'ibiharage ntibihira rimwe umwe wese aragomba kugenda ku gihe ciwe Imana yamugeneye kandi yiteguye niho urugo rwamo umunezero ariko iyo umuhase ukamwirukansa izo ko kwihuta kuzomuzanira ingaruka baciye n'umugani ngo iyihuse yavyaye ibihumye umuntu rero niyitonda agende kugihe kigeze izo rero mariage zo kwishapa umengo uri kurahunga umengo ari ikintu kikwirukanse sinziza Imana ntizemera isaba ko ugira mariage iyo ugize mariage rero nkiyo iyatanda ingaruka menya ko hazoba ingaruka zuko kuba warihuse zuko waragiye uhunga menya ko bizozana ingaruka kubera hazogira igihubede gute ni warana ikibazo kuba ntibitege uvuga ati nakare nabigiyemo kubera nahaso nakare nabigiyemo ndiko ndahunga kwanza sinari nagukunze ko usanga bizanye ingorane kubera n'umuntu rero udakunda no kwishira kagozi mu izosi Imana ntiyemera na rimwe ko umuntu abana n'umuntu akunda ugomba kubana n'umuntu ukunda wowe nyene ubwawe atari wakunzwe naso atari wakunzwe na nyuko ahubwo wowe bagize gute wikundiye noneho ukabibwira abavyeyi nawe ukabigufashamo n'abagenzi nawe ugiye kuzibavuga ngo ndagenda kwa naka ngo kubera ibi nibi ivyo bituma urugo ruba nabi uwo mushinge ubaye mubi igihe cyose ugiye uhunga umengo hari ikintu kwirukansa itonde ugendere ku gihe gikwiriye iyo ni mauvaise raison ya mbere ituma abantu bagira mariage iya kabiri nukubaka ariko uravye ico bita apparence physique ni se marier pour l'apparence physique nukubaka ariko ugendereye uko umuntu aremwe umuhungu gasanga abonye umukobwa yirabiye taye gusa akaraba amaso yiwe akaraba isura yiwe akaraba izuru yiwe akaraba intwengo yiwe akaraba intambuko yiwe ivyo byose ivyo bita apparence physique ibintu ubona inyuma ivyo byose mu bijanye no kubaka ntakintu na kimwe gifise hore kijuwa iyo umuntu ayubaka yaravye ivy'inyuma ataravye umutima ataravye imico namenye neza yuko yamaze kugwa hehe kugwa muri esheke kubera yuko ivyo bisusu sivyo vyubaka ayo maso siyo yubaka iyo taye siyo yubaka ahubwo hubaka ubwenge kuko ijambo ry'Imana ko ritubwira hubaka ubwenge hubaka imico myiza iyo bavye ngo abantu babane nuvuga ngo nukufata imico y'umuhungu n'imico y'umukobwa myiza kagira gute igahuza kandi iyo mico ikazi completana aho umwe ari faible undi akamuzamura akavuga ati aha ndabona amezi ukunanje hanabona no mugira gutya no mwihanganira nawe akazogira gutya aha
ndabona uyu muntu ntakunda abashitsi ariko je ndakunda abashitsi zoyumukundisha buke buke nze ndamwereka ingaruka yabyo ibyiza birimo ndabimufashemo nze ndabakira abone ko kwakira abashitsi bimeze neza ofiri y'amezire mu bana muzamara completana urugo rubagwiza ariko iyo uvuze ngo uje ngo uyu mudamu ngo je namukundiye ngo ndabona gafite isura nziza ubundi ngo je ndabona ngari inzobe ubundi ngo je ndabona afite ibisusu ivyo vyose uba wamaze kujya muri esheke uba wibeshe ivyo byose uri kuraraba ni ibintu bihera ni ibintu birengana ni ibintu atakuna kimwe bikora mu kubaka ahubwo kubaka ni imico kubaka ni ingeso nziza kubaka ni umutima w'indani si ibintu ubonera ngaho inyuma oyaye ahubwo ibintu vyubaka nibijya vy'indani iyo bavuze ngo umuntu Paulo nayo yavuze neza ngo nubwo umubiri umuntu wacu w'inyuma yononekana ariko umuntu wacu w'imbere ngaguma hinduka uko bukeye nuvuga ngo umuntu wese arimo babiri harimo uyu w'inyuma ubona ariko hari wundi w'imbere ntugatangaze ariko umuntu ashaka gutwengera mugaye biratagukunze atakwishimiye abantu b'abapagane batazi bana ashaka guhura nawe ngo Yesu ashimwe hakura mutangura komeye mugabo mu mutima agira gute mu mutima rusibana avuga ati icyo no kumva ngo yanapfuye ntacyo byomubwira unukamubwira ati ndafite ubukene bikini ngahubwo barubuza akazi iteka ryose abantu ni babi nico gituma rero umuntu agomba kurongorwa umuntu turondera no muntu w'indani niyo mico y'indani nayo ubundi mu migani baravuze ngo akazuru gusa karabesha nivyo umuntu ashobora kuba mwiza ugasanga afite ishusho nziza umugabo mwamara kubana ugasanga ni igikoko c'est un monstre ugasanga n'umuntu ameze nabi umuntu w'ugwanko umuntu w'umwaga umuntu yikunda umuntu atagwa agaciro tubaha nyoka tubaha abo muvuka mbese umuntu atagukunda muri make ukabara babwabwiza burya ronda babwire iyo umuntu afite ubwiza bw'inyuma ntagire ubwiza bw'imbere abafite igihombo kinini kubera yuko n'abafaransa barukingura apparence et trompeuse nuvuga ngo apparence irashobora kukubesha ukumubona ugasanga siko ameze imbere kandi iyo ugize malchance ugasanga wamwihenzeko ugasanga batoye umuntu mubo uricuza kandi kiri naco ndababwire nk'abasore n'abanyumva bakiri bato umenye ngo ubwo bwiza ntushobora kububona igihe cyose nyoko wazoza ngaho arushe avuye nka ruguru akeneye ko mwakira akeneye kwishimirwa je mu nzi y'umuhungu wiwe akabona umugore karamutuka amubwirira nabinyina mwaza ngo ubwo bwiza azobubona ubwo bwiza ntushobora kubona kakazuru ntikazoboneka yanzo ntushobora kuyibona kuko azoba gutushije azoba ko barije nyoko ubwiza bwose babugize gute buzoba buheze mbega ni washika agashira ubwo bwiza imbere ugasanga yaciye muri sala yagoreye amaguru ntigeze ateka ntigeze asasa igitanda ntazi curi bufungure nta mpuzu yaguteguriye nta nakaji yagutegurira uburuhukireko mwe wasanga gusa yashashe y'amaguru meza muri sala mbega bizo kunezereza eka ahi bambewe ahubwo umuntu anezezwa n'imico ariko ni washika ugasanga n'umuntu afise asa uko bisanzwe ariko ugashika akakwishimira akakwakira neza akakuruhura mama yashika akamwakira neza akamuruhura akamutekera akamufata neza umuryango wawe bakazavuga ati wazanye umugore w'igitangaza burya bubi bwiwe ntibuzoboneka ubwirabure ntibuzoboneka ahubwo azovuga ati ufise umugore w'igitangaza umugore mwiza iwawe bazokunezerwa umuryango wiwawe n'umuryango wiwe bose bazonezerwa bavuga ati kwere turonse umuntu aje kunga imiryango gusumba rero kubona izuru amaguru meza itaye nziza ariko afite umutima mubi nico gituma abantu bose baraba inyuma baba ariko baribesha ahubwo urondere cyane kurondera imbere kubera imbere niho agaciro naho inyuma hagira gute harabesha benshi barasambuye benshi bazanye abagore beza basanga barongoreye abandi kumubona ari mwiza n'abandi baramubona bakaza bagira gute bamwirukira ugasanga warongoreye abandi ivyo navyo bizogutera agahinda ubwabwiza nzo kubona buzurana agahinda mu gitanda urarurarira bwabwiza ntacyo buzokungura ni byiza ronga abantu barengane apparence physique ahubwo barabe imico y'indani uko imico riyo gira gute ariyo yubaka iyindi mvo ya gatatu ituma abantu bubaka bakibesha nukubaka ugomba gukura uwo mwakundanye mu bibazo hari abantu benshi bakundana ugasanga araronge mwarakunda ari kwishuri ukazamva nk'abavyeyi bigo baragize accident barapfuye cyangwa ishakazi intambara cyangwa ishakazi ingorane zituma uwo mwakundanye ubona givye kibazo mugasanga bishitse wowe utari bwitegure utari bwa batari kubana nawe ngo ukavuga ngo no ngurumva ngo uyu muntu ngo afite kibazo ngo none ngo kugenda kimukuremwo uko ndamukunda ngo kafe kumuzana ngo naho ntafite ndamushira ngo naho ntaritegura ngo fe kumuzana oya nta we nturi imana ntabwo ushobora kumara ibibazo by'abantu bose ahubwo rabi cyo umufasha muri ivyo bibazo namba ari impfuvyi vraiment je vais bien murondera ikintu umufasha namba umufasha kurondera akazi namba umufasha ari nk'abashore muri university ari bwaheze ukamufasha umugore yakwikwegera ngo ugire mariage y'igihuti huti ngo kuramukura mu ingorane ntizizohera ibibazo ntibizohera ahubwo ushobora kumuzana ugasanga bikogeza izindi ngorane ugasanga uvuze ngo kanda muzira ngo kubera ingorane ugasanga ingorane afise ayisangiye nabo bavukana bose ayisangiye nuzofata umuryango wose ushobora bizokunanira utangure kwidoga cyaciza washatse gushika ko ntugishikeko cyo gituma rero so marié par dépit ni mariage mbi ntukagire wimariye kugira ngo ukure umuntu mu ngorane ngo abavyeyi ngo bamutaye ngo abavyeyi ngo bamuhojese hari abasanga bafise
babaye kuba malatre ugasanga ntamufata neza uvuga ngo yangoje ngo hako ngo amufata nabi ngo kavume ndamuzana ngo naho niteguye ngo naho ngo atakintu ufise ndafa kumuzana ngo tuzobana yare hakwigerezako ibitabo n'abashakashatsi bakurikiranye ivyingo y'imiryango bavuga neza yuko kuba kugomba kuvuga ngo ugomba kuri umuntu mu ngorane ntavyo woshobora ingorane z'abantu zamaho kandi ingorane ni nyinshi kora izo ushoboye ibindi umusengere umuremeshe ariko ntumuzane kubera izo ngorane ziwe ahubwo muzana umukunze ugomba muzokubakana mukuzuzanya mugo ntumuzane ngo ndomuzane kubera ingorane noneho kutari Yesu na Yesu ubwo yaravuze ngo abakene muzokwamana Yesu yagiye mu ijuru abakene basizeho donc we nta bushobozi ufite bwo umara ingorane z'umuntu ahubwo ingorane zimagwa n'Imana kameme para ya ushobora gukora yikore umufashe mugo ntuvuge ngo kandi amuzane kubera ico ngo ndamuzasabye ngo ndamukuriye mu ngorane oya uba wihenze kugo rugo nago ruzogira gute ruzozana ibibazo ruzozana ingorane ahubwo ibyo bibazo bikururana nawe abizani wawe nivyamara kuzurizo nawe ntavyo uzoshobora uzosanga utanguye kuregreta usanga ikizo bagomba gukora ntukigikoze nibiza rero kubakana utaravye ngo ngomba kumukura mu bibazo imvo ya kane ituma abantu bubaka ariko bibeshe nukubaka ubitewe nukugumuka ubu muri iki gihe biko biragenda bigabanuka ariko hari imiryango imwe bagomba kuguhatira ku muhungu bashatse abavye barashobora kuvuga bati iriya muryango twabanye neza kuva kera baratugabiye inka twabanye neza n'abantu bakundana n'abantu biyubashe utegeza kurongorwa haje ugasanga uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu ntabashaka abantu ngaho ntibahuza umukobwa wa hariya ntamukunda cyangwa umuhungu wa hariya ntamukunda bwa abavye bakabwira ngo tidwa nambura umwana navyaye utegeza kumugenda kubwiye utegeza gutwagwa n'ugiye muhungu utegeza gutora ugiye mukobwa iyo ni ikosa rinini abavyeyi bakora kandi iyo kosa rikazogira ingaruka kuri urwo rugo mu bisanzwe iyo bita mariage par révolte ni mariage mbi cyane kubera yuko uwo mwana iyo mu muhase ntashobora kubana n'uwo muntu neza bwa mbere ntigeze amukunda ntigeze amwiyumvamwo mwe ni mwe mwamwiyumvisemo kandi ubwo mwebwe simwe muzaja kubana n'uwo muntu si byiza no guhatira umwana kumubwira ngo genda ukagwe n'uwo muntu iyo mariage rero ukuntu iba benshi kubereka guhatwa n'abavyeyi guhatwa n'imiryango bavuga ngo urazi bagenge batugiriye neza urazi mu ntambara kare badutunze urazi ngene bahaje akazi so wawe oya ntibikunda nta wundi muntu ashobora gutwara utegerezwa umwana iyo avyumvise rero icyakora ari revolta akagira gute kagumwa avuga ati jewe rero hako ntwaru ko mbona ko baramuhata ugasanga n'abamushusha ugasanga bariko baragira n'imyiteguro kandi umwana atagize gute ugasanga umuntu ari anehope kwiga ugasanga ino noho bashushe bariko bateguye ngo azoza ngo itakiri runaka ngo witegura ngo zabicamo iyo umwana bimenye ari umunyabwenge acavuga ati nanje sinzomutwara ahubwo icyo nzokora mfuma mitano wo mbonye abo twiganye cyangwa ari umurumeti wanje cyangwa umuntu wese w'umugenzi je mitano wari we wese ariko je ujya sinzomutwara ntibashaka kunwa umugore ntibamumpatira je sinamukunda uwo mwana rero agiye kwiyahura afuye kuzanwa wabonye mu nzira ntiyiteguye ntiyamukunze ariko hakaje hariya muri ko muramuhatira adakunda yopfuma abona ari omwe kuwo yigize gute yitoreye naho mutoye igihutihuti naho mutoye kubera uguhata kubera umuvyeyi noneho uwo mwana agenda kurongorwa nako gahinda akarongora nako gahinda akavuga ati je hako bantu hatira kuyo muntu ndamujanye nuje wumva abantu bavuga ngo ngurega ngo wa mwana wanyu ngo yatwaye ngo umwana wa naka abavyeyi ugasanga batanguye kubara kandi baba bariko se bakoze kubera mwagombye kumuhata atabishaka ahisemo kugenda mu nzira zitemewe ahitamo watagomba nawe yamaze kumuzana ntabwo bigira ingaruka kuri we gusa ayo bizomugira ingaruka kuko yazanye umuntu gihutihuti atiyumviriye atashatse atabisengeye atakugiza ama research ngo amukurikirane none namwe bw'abavyeyi ugo rugozo kwa mamwinduru mbega muyaza ngo umwana we niyagira induru mu rugo ntabibane umunezero mu rugo mbega babizokunezereza wama wumva ngo mawe ngwino duhuze wa mugore yasaze ngwino duhuze uduhuze bamutereye hanze ngwino duhuze ibintu nk'ivyo nawe uri umuvyeyi w'ubwenge biragutera stress birakubabaza biraguhangayisha kwa mpamvu umwana watubatse neza abavyeyi rero nibaca ubwenge kubera kenshi mariage itegwa n'abavyeyi baba bariko barahati umwana ahadashaka akirevolta arakaja kuzana watashatse niyo bita iso mariage par revolte ugasanga riyo mariage kubera yajanye n'iryo shavu niyo nzigo niki azobaho nabi ikirise hejuru y'ico kibabaje nuko uwo mwana atazigira kunda abo bavyeyi acha yumva abo bavyeyi atagize gute atabakunze uwo mwana aba batishimiye abo bavyeyi avuga ati none abavyeyi bagomba kumpata niyo baje kumuraba namuca muvyumva baje kumuraba kuko baje kuraba umukazana badakunda bari baso bari bishakiye baca baza batamwishimiye ugasanga umukazani iyo biramutse bimenye iyo umugabo agize ubwenge bwakabibwira umugore aca avuga ati kumena giye muryango batagira gute batankunda iyo ari umupagana tamenye Yesu Kristo acagira inzigo aca avuga ati naho ndi ngaha ntibankunda sadire mama ntankunda mabukwe ntankunda databukwe ntankunda mebe yasore ntibankunda
kubw'ivyo rero bazimenya nanje nimenye niyo baje muca mumva nawe ko acagira kabeho mu mutima kuko ntibigeze bamukunda ntibamwishimiye mumva rero yuko iya mariage igize ingaruka ku rugo kwa nyeneyo kandi igize n'ingaruka ku bavyeyi bagize gute bahasa umwana bagomba kumujyana hadashaka ni vyiza rero abavyeyi twigane kumenya neza yuko urukundo unuga umuntu ashobora gukunda agakunda wirabura agakunda ikimuga akunda uwashaka urukundo ngo ni plante imera hariho hose c'est comme une fleur ni nk'ishugwe rimera hariho hose muje muraba ushaka gutera igiti gusanga nk'ibungo ryadukije nk'ahantu mu mahwa ugasanga rirameze ni kurukundo rumeze rumera hariho hose ushobora guhura n'umuntu mugahurira no muri Kongo cyangwa handi hantu hose cyangwa mu Rwanda cyangwa handi hose ugiye ugasanga mu ndege kuri bisi kwishure novuga ngo ahantu hose urukundo rashaka kuhamera wari umuvyeyi rero nibiza guhanura umwana ukambwira ati uyu mwana urafise ingeso mbi cyangwa ibini mugabo kirazira kumutorera kumuhata ubuvyeyi abavyeyi nibajijuke bikuremo kuva ku rukundo wewe ukunda ari we ntongeza gukunda padito je nkundu wanje nkufise guzanje zigize gute zitameze nk'izi wawe gusa partager nshobora gukunda wirabura ugashaka kubinzo nshobora gukunda umuremure ugakunda mugufi rero umuvyeyi waramaze guhitamwo uwawe warahejeje reko umwana nawe yihitiremo ico wemererwa kumugira nk'umuntu muvyeyi w'Imana uramugirira makabati mugabo umwana nawe ukunze uyu mukobwa asingeze nizi mbi urabanza urabe neza ntusange uguye mu kiziba uguye mu ruzi gwita kiziba ivyo ni viza kugira umwana inama ariko ntumuhate ntumubwire ngo utegerezwa gutwara n'uyu oyaye nico gituma rero ushobora gusanga wikugera ingorane ugasanga uwo mwana aje muri ugo rugo ntimumukunze nawe ntabakunze ugasanga urugo wamwinduru ni vyiza rero kumenya yuko umurengazira bw'umusore umurengazira bw'inkumi buraharugura ngo akunde none hanuze abavyeyi nabo barabe ko aho yakunze ari heza mugabo ntibamuhate imvo ya gatanu ituma abantu bubaka nabi nukubaka atakindi kurikiye atara mahera se marier pour l'argent ubulo ni byeze ubunyina byahora biraba bakobwa gusa none n'abahungu nabo bamaze gufatwa ubunya abahungu basigaye baremeye kuba ba Mario kugira ngo aranke iki aronka mahera agasanga umugore yarafakaye afite imodoka afite inzu afite ubuzi bwize avuga ati bana je nzofuma nemera mbe nk'umukozi ugasanga umwana w'imyaka 20-25 agiye kuruma amarufi imyaka 50-40 ningahe umumama ngarana nyina akarongora umwana akarongorwa n'umwana w'umusore ariko umwana w'umusore akurikiye amahera kandi n'abamama bakayitwaza abamama bubu nabo nyene ni ivyago barayitwaza kabati mfise amahera je nta mugabo nzobura tugenda ndera kajene gaje université kazi nze ndagategeka kubera ko ari je ndakagaburira je ndakambika byose je ndagakorera nzogategeka kandi kaba kiwanje ivyo byose rero ni ibintu by'umuvumo uri ku bantu umuntu wese yubakana n'uwundi akurikiye amahera atakindi amenye ngo azogira gute azohakora amarira kubera yuko amafaranga ni meza ijambo ry'Imana riravuga mu musiguzi ngo ubwenge n'amafaranga byose ni vyiza muri kubwenge busumbye amafaranga kugira gute kugira agaciro ngo kubera yuko ubwenge bukiza ubugingo bwa nyirabwo ariko amafaranga nta bushobozi afite bwo kukiza ubugingo bwawe amafaranga ushobora kugira igitanda cyiza mugo amafaranga ntashobora guhitira ushobora kugira imeza nziza bateguye na mu bakuri meza rimwe ifungurwa mugo ushobora amafaranga ntiyo guhapeti tugomba no kujijuka tukava ku bintu byo kwikira amafaranga ni novuga ni nk'inyoni amafaranga afite amabara guruka uno musa ari kwa naka ijaje kwa naka naho genda ukurikiye amafaranga kubera amafaranga si urukundo amafaranga si amahoro amafaranga si umutekano urugo gubakwa n'urukundo twarabivuze mu kigo giheze n'abantu nibaje kwamenye ngo urugo gubakwa n'urukundo burya icyaguje n'uwo muhungu icyaguje n'uwo mukobwa ikintu kiri hagati gusa n'urukundo nta kindi rero iyo ugombye kushiramo ibindi bintu hagati ntabwo byubaka amafaranga ntiyubaka nkuko tuje kubwa n'ubwiza ntibwubaka ibintu byose wishiriraho Imana itavuze ntibyubaka ikigomba guhuza umugore n'umugabo n'urukundo gusa iyo mwahuye kabisa mwakundanye naho yokena akagera ku itapi ukomeza kumukunda ukomeza kumwubaha nk'umutware kukuzi ko bishika uramukunda kandi ukamuha agaciro ariko iyo umuntu wamukunze kubera amafaranga iyo amafaranga aheze direct mu rukundo rushagira gute bice bijyana nta rukundo ugize ruhaba wikurikiye amahera c'est-à-dire amahera ni yahera dushugira gute uzocugenda nuko amahera atamanwa kuno munsi arara ngaha ije kazorara ku mubanyi wawe ni yamara guhera uzoshuja hehe ntumva yuko urugo ruzosambuka mbega abo bana mwavyaye bazosha baja hehe bagira ikibazo batangure guhangayika kubera ikibazo ukurikiye amahera none amahera yagiye na uragiye ugorose urukundo ugosurugo tugeze mu misi y'imperuka icyo twita le monde matérialiste turi muri monde matérialiste aho umuntu wese atashobora gukora iciza atakintu akurondera ko cinyungu akantu gose aka service ko saguhaye agomba umuhe ikintu cinyungu namba gukunze ugira ngo aragukunda sheri ishushu ugasanga ntakunze wewe akunze kiri mu mfuko wawe iyo hani iyo sweet nibyo karabona hehe mu mfuko wawe ubwo nagose urukundo ugo rukundo rero ruzogenda muga ara longue ruzohura n'igisika rudashobora
kurengana kuko wakurikiye amahera ayo mahera ni yahava kwa yamasheri shushu yamaswiti azobaheze utangure kuraba abandi bagize gute utangure amaso arengane wa mugabo wawe utangure kuraba abandi bayafise none umva uzohereza hehe ni biza rero kukunda udakurikiye amafaranga abafaransa baravuze ngo l'argent ne fait pas le bonheur c'est vrai nukuri amafaranga ntabwo azana iki umunezero ni bangahe bayafise barabararira ni bangahe bafise abagabo bafise imodoka bategera bazigenderamo ni bangahe bigira bivuza ko umugabo basuye kwinjira bakanagana n'iminota 5 atamwanya mu yama kubera amahera yamayigiriye hanze yamayagutaye nta mwanya cyo kuganira nawe nta mwanya cyo kurikira ikibazo cawe kandi wari wamuzanye ngo agire gute ngo akuruhure ngo mucere muganire umubwire shenda gukunda mbego bana twakora iki mu rugo iterambere kugira ngo rize mu rugo togeza gute abana twafatira gute ugasanga kubera amafaranga nyene aramusaza amafaranga n'amasazi arasaza abantu ugasanga nta mwanya afise ahubwo rero gusize mu nzu umere nk'umuzamu agaca kumagenda kwironderera abandi kubera yamaze gushika ngaho agaca guta amafaranga rero abantu bose babe désillusionné gukunda amafaranga ntabwo urukundo ruba ruhari amafaranga arahera abantu bagasigara rero gukunda amahera kunda umuntu kandi mushobora gutangura muri akenye muri abantu bo hasi ariko ejo bundi ugasanga Imana igize gute Imana iramuhezagiye kubera gusenga kubera gukora Imana kabahezagira ugasanga wa muntu babona umenga ari hasi ejo abaye hejuru nta muntu rero umuvumo umuriko azorinda apfa akenye ntuzi uko yaramutse ko ariko bizokwira amezi kunda umuntu urehe gukunda amahera kugira ngo nigihe amahera yoza waramukunze nta guhungabanya ukomeza kumukunda kandi agiye naho ukomeza kugira gute kumukunda abantu nibakire ku rukundo mugo ntibakire ku mafaranga iyanyuma yerekana abantu kubaka nabi no kubaka ugomba kwihora ni se marier pour rebondir abantu benshi baragira mariage kenshi cyane mu bisagara agira mariage muga agomba kuhobonisa kugira ngo ababaze uwundi akavuga ngo nakari yarankunze arampevyo nagiye kuwundi sawa reka nagende nanje kacengira mariage cyo nsangira mariage yagakura gasa umuntu aravuga ati kubona ujya mukobwa nyanka nanje reka kaja kuwundi nsangira mariage sumbi yiwe akemera ka dépense amahera kavuga ngo ngomba nkuri ibintu bidasanzwe nzogira urubanza abantu bose bazogenda bari kugura kugira ngo nkomeshe mwene data nta muntu uri kurakomesha Imana ntigeze yemera umuntu wagira mariage ngo akomeshe kandi mariage ntushobora guhiganwa uno munsi byiza birahari ejo hazoza ibindi ugiye urahiganwa n'abandi wowe kora sero ya capacité yawe reka ukora kurikije naka ngo nakagize mariage kunanje ngomba kumukomesha ngomba kumwereka ngomba abanyumvi basigarane histoire bazasigare bamvuga oya aho uzobikora ejo hazaza unda kora ibisumbe by'iwawe rero uri kuribesha ngo wowe nguzoba ngo wa mbere nta numwe abo wa mbere ahubwo abantu bose bariruhisha kubusa burya muri iyi si n'umuntu gusa Salomo umunyabwenge yaravuze ngo turihishwa n'ubusa we kora ibintu mwene data bijanye n'uburyo bwawe ubijanye naho ugeza nturabe ngo naka yakoze ibintu nanje nzakora ibi kushobora gushaka gushika hari ugasanga winjiye mu madeni ugasanga heje mariage n'umunezero nta ufise kubera wafashe ibintu ama dépense arengeye uburyo bwawe ugasanga uri kurarira wa munezero warondeye mu rugo ukabubuza ejo bundi ukaba bagutaye mu mvuto uzira kugira ngo nagize mariage zibitangaza rero rakurobondi ahubwo gira mariage ijanye n'ukungana usaba Imana bigufashemo ugira urugo rwizera mu munezero ujanye n'uburyo bwawe kandi Imana ishobora kubihezagira ugasanga bibaye byiza by'agatangaza bikanifuzwa n'ukuntu byari biciriritse kandi bikamera neza igikonta mu rugo n'urukundo nta bindi nta mafaranga tubisubiremo nta bwiza nta bindi bintu ugomba kuraba byo hanze ngo uraba uburyo ngo uraba amafaranga ngo uraba abavyeyi byo bagutegeka ngo oya ahubwo raba kumukunda rero ataga hato uvuga ati uyu tuzobana karamata niyagwara nzomugwaza niyabikimuga nzomukunda niyahuma nzomukunda uko azomera kose nzomukunda urupfu gonyene nigo ruzodutandukanya ubwo nigo rukundo nyarukundo nyarukundo rukurikiye ibintu bene data rurayonga rumena kujya ku imbombo iyongera mu kanwa reka twubakane dukurikije urukundo kubera yuko Imana yarasezeranye yuko abazoyizera izobaha ingo nziza izobaha kunezerwa tugomba kurangiza dusoma muri Yesaya 32 twumve ingene ijambo ry'Imana ryari ryavuze ku ngo 32 umurongo wa 18 niwo dusoma wonyene haravuze ngo kandi abantu banje bazoba mu ngo z'amahoro no mu mazu bahabe amarembe no mu buruhukiro butagira inkomanzi Imana ihabwa icyubahiro nuvuga ngo abantu banje niko Imana ivuze abantu bazubaha Imana bazoba mu ngo ziri mu munezero ngo bazoba mu nzu zabo amarembe mbere ngo ingo zabo ntizogira inkomanzi kuko ivyizigiro byabo bashyize kuhoraho ntibaravye isura ntibaravye amahera ntibaravye ikundiro cy'inyuma ahubwo bakurikije urukundo nyakuri kandi urukundo ruvuye ku mutima reka rero turangiza Imana iduhe urukundo nyakuri urukundo mvajuru urukundo ruri mu Korinto 2:13